yani icubahiro Mana mushobora byose, wenyine urukundo impuhwe n'ikigongwe, we wama urinda abarundi n'Uburundi, nohabwa icubahiro imyaka n'imyaka. Yego no munsi rero nakandi karyo gusubira kuyaga, cyane tuyaga urugendo turimwo turi kumwe n'Imana. Uburundi n'igihugu c'isezerano ryasezeraniwe abarundi, si igihugu c'abanyamahanga, ni igihugu c'abarundi, ni igihugu Imana yonyene yibiye akabanga basogokuruza, irababwira yuko ari igihugu c'amata n'ubuki, igihugu c'amata n'ubuki. Ni iyerekwa ridasanzwe Imana yagiriye abarundi kubona itwitiranya n'igihugu ca Kanahani. Shetani yashoboye kwemera ko Adamu na Eva banezererwa uwo murima, kuko Shetani ntigira yemera akanyamuneza mu bantu. Natwe nico gituma muri iki gihugu twahuye n'ivyago kugira ngo ntitunezerwe. Hategereje ko haza umutima mweranda avugira mu Barundi yuko ari umurima w'Imana. Twese Imana duca tubona ko ariyo ifise ikibanza ca mbere. Kuva iyo ngingo abarundi bayifashe, murabona mwebwe nyene amahinduka, igihugu gihinduka tukiraba. Nivyo rero bituma twizigira, tugira ivyizigiro ko ejo ari heza. Ejo ni heza, ejo ni heza, ni heza kuko turi mu rugendo, igihugu twaragishitsemwo, Imana yarakiduhaye, mugabo turahura na Shetani, ndayita inyatsi, iradusamaza, tuja mu bitari vyo gushikaho twibagira Uburundi. Uburundi twari twarabwibagira, turabwibagira neza na neza kubera iyo Shetani yo yakoze ibishoboka byose gushikaho twibagira ko turabarundi. Nico kintu ca mbere cerekana yuko koko iki ari igihugu, novuga umurima wa Edeni, kuko Shetani yarakitwibagije gushikaho twibagira, ariko Imana nisubiye kukatwibira. Muze muribuka ibintu bimwe bimwe niyo tuvuga ko ari umurima wa Edeni. Muze muribuka, muza murasoma ijambo ry'Imana, muraza kubibonamwo, muraza kubibonamwo, kuko umurima wa Edeni Imana imaze kwirukana Adamu na Eva yaciye ihakingira gute? Yazanye abamarayika bafise inkota z'umuriro kugira ngo bahakinge. None ntihari kw'isi, hari amaja ko hari kw'isi. Igituma mukekeranya nukubera nyene uko kuntu iyo wamaze gufatwa na Shetani nusubira kwibuka n'ivyo urimo. Muze murabe umuntu yamavuga yuko ari umworo, akavuga ko ari umworo, akavuga ko ari umworo, akaguma arira ko ari umworo. Muze murabe naho yoronka ntiyibuka ko yarose. Umukobwa yarabuze umugabo, yarabaye nyene wawundi yihebuye, akamuronka, ntiyibuka ko inabuka ariwe yamuvyariye uwo mugabo, kandi amurose yaratamye. Twebwe rero nitube tuza turibuka dusoma ijambo ry'Imana. Mu murima wa Edeni igituma dukekeranya no kubera ivyo bicumuro twakoreyeyo bituma twibagira. Nico bituma twaribagiye Uburundi, duca twibaza ko Uburundi ari igihugu c'ikinyamahanga, duca dusanga hariho ikindi gihugu tutigeze duhonyoramwo, igihugu c'Ibuhutu, igihugu c'Ibututsi, igihugu c'Ibutwa. Kuko umaze guta karanga, ugata karanga muntu yawe, ahari handitse ngo ubwene gihugu, muramubibona kuri karanga muntu handitse Umurundi, nta gihe bitandikwako. Hajya twataye, hanyuma rero duca tubona umenga turi mu kindi gihugu, gushikaho mwene wanyu w'Umurundi umubona nk'umunyamahanga. Kubera iki? Iyo Shetani, gushikaho umubona ko mutavukana Umurundi mwene wanyu. Ngo yangu ujya
ngo ni umuhutu, ni kuvuga aba mu kindi gihugu, ni umunyamahanga mu gihugu citwa ibuhutu. Urya n'umututsi mu gihugu citwa ibututsi, urya n'umutwa mu gihugu citwa ibutwa. Tugushikaho turibagira neza, hanyuma Imana rero ihavira twibira akabanga. Mugabo ari uko iduhanuye tukemera ko ari ifise ikibazo ca mbere, niho twasubiye kwibuka Uburundi. Ubu turashobora kuvuga ngo igihugu cacu ciza cyo Burundi. Rega twarakivuga, iyo mvuga itangwe ryari. Ubu no munsi mwese ariko bavuga Uburundi, muvuga ngo igihugu cacu ciza cyo Burundi bitangwe ryari. Nkaho twaravyibagiye, ni muvyibuke. Ico vumwe kiravumika. None abarundi ko bari bavumye Burundi, ne mwagomba bumere gute? Inzara yategeza gucidutera, none twabuvumye. None bwogira umugisha gute abarundi bo nyene aribwo bari barikora buvumye? Ubu rero twagarutse, ico gihugu twagishitsemo, ubu turakibona. Hasigaye iki? Ko tucubaka. Naho nyene tucubake turi mu ijambo ry'Imana. Abanyisirayeli baribagira, kandi Imana yari yababwiye iti nimwamara gushika muri ico gihugu mukaciganzira, mukamara kubaka amazu meza, ibitungwa vyanyu bito bito na binini bikarondoka, ibigega vyanyu bikuzura, nimuze mugire rero ngo no kubera ubugabo bwanyu, ngo nuko muri ntore, muze mumenye ko ari Imana yabibahaye. Nimuze mupfe rero mwibagiye iyi Imana yadushize muri iki gihugu tukaronka amahoro. Hajya twari mu magume, kwari nka kurya Abanyisirayeli bari bakiri mu bugaragwa. Hajya Imana ariko novuga nti ariko iradusikura, iducisha mu ngasiro. Nico gituma amaraso yarasesetse menshi, abarundi turicana ataco dupfa. None ubu twokwicara nko kuri stade twaza kuti twapfiki. Aha umuntu abisigura. Nimwiyumvire wewe nyene naho uvuze uti abarundi twapfiki. Hari uwo bisigura? Nta siguro nimwe ihari. Nico gituma ari vyatewe na shetani. Muga shetani yo yobisigura iti nase ko mugira ubumwe, kuko mugize ubumwe mwocamo abantu bakomeye. Ubumwe ni ikintu ca mbere gikomeye. Muribuka n'abantu bari bagize ubumwe igihe bubaka ikizu c'ikibaberi, bari bafise ubumwe, baca bagira amanyama menshi, baca bavuga bati ubu rero tugira igitangaza n'Imana ibone yuko twebwe turi bitangaza. Imana yavuga iti abantu bashaka kunyigereka, nta wundi muti wabo atari uko batavuga rumwe. Imana ikivuga iti kuva ubu rero ntimusubira kuvuga rumwe. Uvuze ngo zanira itafari acazana ibuye, uvuze ngo zana umusenyi acazana amazi, uvuze ngo ibyahereye aho nyene. Abantu batavuga rumwe ntibashobora kubaka igihugu. Tuvyumve aho twahombeye. Uno munsi nimureke kwidodomba ngo murakenye, twahombeye aho. Bwira umutima wawe uti ntuzosubirayo, ntuzosubira murajya amaguru. Ngo nimwaje hamwe mwese mugasenga, ivyo muzobasaba vyose bizabera uko. Siko vyanditse? Hajya mubona abakristo b'abayisilamu twicara hamwe twese dusaba Imana, ntishobora kutwima.